ryanje nawe ntandenze ahubwo jewe ndamurenze kandi ko igituma ndamurenze sivyo isura yo kwikinisha hagati yanje na Nyamona ndafise isura ngira amasura umuravuga ati umuntu gatatu ku munsi Nyamango mureke niwe mu analyste ngaha oya wa analyste bwiwe turabuzi Haiko mubuzi gute nimba bo muhagafu nabugumane ariko nimba bo nabukoze imyaka inga ataco bumumariye nabireke areke kwiteranya n'abantu kuko analysme yiwe ni beef none beef maziki man ico cerekana yuko ivyo yavuze yaporomotse kuko aranzi twarakinanye deja narundi ruhande akuzi ko rurenze uko nabanze yibuka ubwo nyene izo zindi manda zireke acha subiza ubwenge inyuma acha avuga ati narahenza abakunzi banje acha zasaba imbabazi none agara fisiki aziki yakinyizi ni kubera ko bibaye ku musine yase bibatangaza none iyo ndege ndayijamwa jenyene izo ndege njamwa abarimwo n'abandi bantu urumva mugabo mwe mubona jeje nyene kandi ndege nurira simba ndi jeje nyene mbadi kumwe n'abandi kubera ko umusina yase bimubaye ko mubona mengo nibitanga byari na telefone Noraske nkoresheje nimero yanje yo mu Buhinde yafite ni nimero yo mu Buhinde man ntayo yarazi anyitavye namubwira nishema ngo ngo mani ngo wagiye muri Saudiya ako ntare abo none wo kuja gupakasa muri nutse najyana amazi ibintu biraho vyipanalira nari mbonye kitaja mpaye candika nacenika ush je n'umugabo wanje turambana kwa turanganya munda mugabo ntabwo twambana Tendo Sport Mimi Mireille oui alors ni sawa ndi mu kiganiro kwa Diko kugikorera he timwe turagikorera kwa Renine kuri Fangas uraza ko hava tangaki sinzi ikiganiro aho giherera kuko ibi byose rimwe biraja mu kiganiro turaza kubonana uko biri kose ndaza kukuvugisha ikiganiro giheze don't worry mimi ndagutahije Diko ndakwinginze nakure kuri uwo mungu atakubwiye umunsi tuzoshutingira kinama none mvuga umunsi tuzoshutingira inama canke mvuga umunsi zosohokera yarahiye jane ko ndamubwira ko ari we yayishe ejo rurira indege atari uko ndamuteza abafana umva makuru mabi mu masaha 12 arurira indege oya nama 12 ngaho shawe wumva yogenda gute kandi tudakoze inama asharagiye araguruce mimi turaza kuvugana sha rekana lizi nyosha mbe aragurutse ndagusabye nuze kugenda uze kumbwira tubonane basi noheze ikiganiro ya ntaribi ndabikora thank you so much nane keke awiri he ibintu byo gukora namwe mutanyifuriza isabukuru nziza navyo none umusurahewe tuze kubonana gutse kwisi nivyo mujya mu mpamagarire mimi muririmbire basi ndirimbira happy birthday kuba wamuguriye gato mana ibintu byo kumukoresha ikiganiro ku munsi uziko mimasigara muririmba utamuguriye gato gato zo kwa Diko nazibonye urwego rwiwe narubonye cyangwa akugurire niki kintu ukunda yaraguye anywa imiruraza ubu wa Fangas umugurire Fangas gusa naje kuboreka Fangas iraborera hajya ndabizi oya n'umutobe Fangas mu bwoko bw'ibyo biti imitobe nta ibi bintu muzo bikate kare cyane Diko yo bikate ibintu muri entro uzobisanga ngo nakurahiye Diko nuzingirire nabi ni atari merci beaucoup thank you bro kwigora sibyo yeah basi kuvugana live naribi kuri poa Diko Entertainment.
Yeah. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. I hope you're doing well, guys. Ako turashima ndio ni wabikora bigakunda umunsi ku munsi for sure, for real. It's your boy Ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. Vlog, aka Diko, aka the ambassador. Kamera imeze neza, ikiraraba umuhungu aba yabikoze. Amugabo wenda kuvuga gute guhera hasi kugera hejuru. Musino baravanga urumva akunda kuvangwa bambara ndende ayo wambaye ndende je nambara ngufi ndumwambara ngufi mama ge ko wambaye inzahabu gusa ijambo ry'Imana ravuga ngo ibintu byose by'agaciro ndabiguhaye inzahabu ni izawe ibindi byose by'agaciro oya tuvuge ku isaha gusa cyane iyi saha Jehiri kirankanga cyane tubanze rero yambaye content amafaranga yaraje wa mugabo amafaranga yarakwitabye yarigeze habura twibukanye kera ndagusanga kwa muzehe yari yavuga gihe imisaya yarakubititse nibwo abigihe kwajya abanyitwa Shema kandi si kera man uzi ko atari kera oya iyo bishatse kuza ntibifata igihe kirekire ushobora kuryama ukenye ukavyukura umutunzi cyangwa ukaryama utunze ukavyukura umukene ibaze ibyo bintu turiko tubavuye ko atana imyaka niko ndavyimvira hano imyaka itatirahera kabisa none ngo ugiye kasiga yambara isaha y'umuriyoni canke mvuze make urantunge nangahe tuyavuge nayo ozamvira hejuru canke hasi nagiye hejuru oya nubwo ndisire yuko boy isani zimvye cyane gusa ntizimbutse wagenda ku kuboko hari kw'impeta ku kundi kuboko hari wakana kandi kantu birajanye wabiguriye hamwe ko bisa oya sinabiguriye hamwe mugabo byose bafitanye isano yeah mwizo amashaneti yabara amashaneti giheka kakubwiye ati n'inkofero yonyene mba nambaye ni brand kabisa ubu niwe giheko twakiriye giheko ndakwakiriye kuri Diko Entertainment murakoze cyane umeze neza ndashima Imana nawe cyemeze neza kabisa abasabu babaye beshi aya nibindi wavuye kuri Karande ya Fresh TV aho naho ni uvuze ko atari naho mba nyibuka oya si navuze ngo iki wavuye kuri Karande ya za Jaride zo mu Kigobe ubundi ku ma etage hejuru buri mu bicu hari uburyo umuntu ava muri fondation ibyatsi agakura kurira no handi hejuru agakorera muri etage so happy hano hakuwe n'Imana mu hari hano nubwo bitari byoroshye ikibi ko ari uko nogwa ku rugamba kazimana rusimbutse nkabandanya kubaho so ni kiganiro tugiye gukora kabisa giheko uno munsi nyene chamani mbabarire we nta mazi je no kumena ko nta namashugwa no kurimbira sinza kukuririmbira sije nakubwiye ngubeho wambara amabutura agenda ikirara impamvu urumva ngo mwebwe ibintu by'ama emotion gucurira n'iki ntabwo ari byanyu mugiye yaba mfise nakugurira icupa kinywe ariko ijyo uraza kurinywa byose urakoze cyane urashaka fangasi nka kera kware nine hejuru cyane so happy birthday ariko kandi happy new year musaza thank you so much numwaka twinjiyemo novuga ngo kuri wewe nk'ibisanzwe uba winjiye nk'umusirikare uwo duhejeje warumeze neza ariyo mpamvu giheko babona ari giheko ariko kumpera uza kurangiza ukuntu novuga gushobora kuba kutagushimishije man ndagukeze kuba wongeye kuba kuko je nari mfite amakuru nguhiriye mu modoka urahiye uratokombeye kabisa insha sinari nzi ko nza kukubona ukomeye sinjora gupfa narabazonga man urabanza bazonge nzobanza ndabazonge aho uvuga abandi sizozonga mwebwe ikintu nakunze n'ubundi ko ndakunda n'uburyo wiyakiriye vuba ukamenga nta cabaye n'ubundi nta cabaye man we ahubwo abantu hari abantu uzikora abantu bamaze gufata abakinyi ba film ko nukugeza ku rupfu menga baba bakiri ko baragitinga biriya bintu byarabaye nyene canke naga season gatangurana n'uno mwaka ibihe ndiko uravuga ibihe mbega ko je ibintu bimbaka ari byinshi wa muhungu babonye aka video na uploadinze twerekana uburyo waguze imodoka ikirasha nawe wari uyirimwo na bamwe mu bagenzi bawe ariko murayisimba muriruka nari ruguru ngiye gutora sister wanje avuye Uganda ngiye Ikobero ikirasha
à peu près 32 millions zirasha na desemene nayo ndayimaranye mengo kubera je nta nindwi nari bwamare mu gihugu nayo nje nsanga yaraguzwe n'umugore ni majamere yayisu bo yayiguze je ntari mu gihugu rero nshitse nta nindwi nari ndahinyonza kirasha si cinema byarabaye ariko kandi vyarahetse Imana yaduhaye ijya izo duhani wow ni ikintu kizima kabisa ari abantu nabonye mu comment bafatisha giheko ati kuba agihari niwo mutaha afise ariko kandi no mutipe arafise ikintu muri we c'ubugabo cyo kwiyakira kwakira ibintu n'ingoga ariko kandi hari n'andi ma comment nariko ndabona avuga ati none ibi bintu bikunda gushikira abastare gute bagemera nk'abantu batangira kubihuza n'ivyashikiye Amede n'umundi ku modoka yigeze kugura acashikirwa n'ibintu bisa nabike ibyo bintu uri kurabyiyumvira ukabihuza n'ibintu bavuga ngo isi y'umwijima ngo niki hari ikindi cigwa biguha cyangwa bagende babizi nyene badutinye twarazitanze muri Freemason badutinye nimwe muzitanga none babifuze tugire gute basi babivuge mugabo bibahe kudutinya no kutwubaha kuko Freemason si ikintu coroshe abantu mu Burundi turabikinisha sana mugabo si vyoroshe no bapfa kubivuga ku munwa gusoho mwinjiza yobona icarisha kandi bijya muri Freemason ngo si umuntu wari wese yopfa kuja none oja yukenya rero musari ivyo nka wacaba yarinjiyeyo oya waca ni anyway kiri bana gikoranye nicaranye n'umuntu yitwa waca waseme kabisa waca waseme ni giheko yariko yarinjiye wa Meduza kugira accident ngo yari hase kunyonga oya wumva wewe peut-être ko hari ico bari babizinanye ko na Amede ajya abahungu bararenze mugabo je si cyo kimwe na bijya waseme arafise siziye message cyangwa ugasanga nyene bari babipuganye nabonye ama comments bavuga ngo ni Freemason nk'amasezerano tutabihurije ko ngo barayisubiza abandi nabo ngo barabakoreye ko urumva ngo tubivuge ngo mugura imodoka ngo mugaca ngo muvyerekana kandi ngo muziguze vuba hari abasaza baziguze kera babitekaniye oya ariko Jesco byagenze amashari y'abantu kwa Jesco byagenze imodoka yanje yaramaze ukwezi muhira ata muntu numwe abitse naje navyo nari nzari gutera inkuru na Amede umunsi amenya ko naguze imodoka yakamiye ko madame asanga bariko barayisunika oya wena baca barabadepana ndabashimira niho umunsi bamenya ko James umuduga otherwise na Amede ntavyo yarazi yaramaze nk'ukwezi mu rupangu muga ninzo inyonga ninaza nzo bibabwira mari nanabatemwe fangasi tuje kwa renine tumwe fangasi ndayivugiye ko ijambo ko Imana yanteye iteka umuduga ariko byaranabaye nabwo bari bambonanye imboga mu menyo ariko naraje nababwiye ati rero hahiye mwaruye kuyimena ko ariko muyimena ndayimenye ko fangasi ikirayiturira iki kinyobwa mukirabe neza fangasi yo kware nini turira umutuga ndake iki kinyobwa akrendre niko ariko fangasi umuntu wese wawe iki kiganiro ari muri noro y'igisagara ca Bujumbura ni mureke kuza muranywa fangasi atariyo fangasi yo kware nini nziza nari jewe narasigize umutwaro kumera ubwanwa biranga muga kuvaho nanguriye kunywa fangasi yo kware nini cenza n'ubwanwa fangasi yo kinyomera ubwanwa nko barazanye uruhari yataba fangasi yo kware nini none wumvikira neza uri kirantwara umushatsi oya uba wararuzanye iya butayinywa ruragenda sinzi kubibona umushatsi uganzwa n'amafaranga kubera uruhara rw'amafaranga so ahantu turenge cyane twihuze bwana giheko ariko icyo bavuga cyanyuma ku bijanye n'ijya modoka ni accident nk'izindi nari yakiriye ndacari muto ndarondera vraiment ndatinya Imana yo mu ijuru je ndasenga si nkoresha Freemason si no mu Freemason n'umwana w'Imana nisanganya ryabaye kandi ryashikira n'abandi bantu kubera ko none bibaye ku mukinyi wa filme baca babisanisha n'ivyo kandi n'abandi bantu bagira ama accident ako kanje je nagenda hura n'abantu bagonze imisozi abantu bagonze abantu bagapfa muri rya misi n'indege mani zariko zirakoroka ku bwinshi none kubera iki jewe isha bakaca babivanga n'ivya Freemason kubera ngo ye mama nkina cinema siko bimeze na accident isanzwe ariko nari yakiri mwumve meze fresh natwenga kagatwengo ni kujya nyene nta cabaye kubera amahera araza akagenda kandi sivyo vyonyene mu mvyo bwo nuko ari byo babonye no kuvuga ngo nta n'umuntu wo blaminga ku rundi ruhande bibavuga ngo vyoba ngo ari bitegano ngo amashari y'abantu oya nubwo byo bari byose sino mu blaminga kubera ari mu kazi kiwe
kandi ako kazi arimwo ni Imana nayo ikironkira ikiraka gikomeye cyo kundinda kuko abansi n'abarozi bagwira ni Imana nayo igwiza abamarayika wo kunkingira rero nta birenze nta kibazo nta kimwe ya nta mono blaminga nta mono tunguru toke ico shimwe Imana tunugomema nibaza ko kiba cumvikana cyane nako navuga mu bimwe ni ikintu caromaritse je nanje nabonye kirankora ko kumva umuntu ashigiwe n'ikintu nkakijya umva hari mu mpera y'umwaka ariko umwaka wari munini cyane dusubire inyuma gatoya 2024 n'umwaka uzovuga gute muri career yawe career yanje ya cinema wabaye umwaka wa danje naricaje abantu benshi sana ukora amahit ukora n'ayandi oya je sinkora hit watanga uvuga ati gihe karatomboza uvuze ngo nkora hit ubunsubije hasi ongeza ko kandi nkora mega hit giheko oji nkora mega hit reka ngare ndagara baranuka reka ngare nkora mega hit butuma bagutuka mugabo nagaciye ngo basinakisa ariko ayo mega hit wakoze nayahe atani higanwa mwagiyemo ngo mutware igihembo nkongo nugikurikirana cinema je sinatwaye igihembo muri he higanwa dufise amahiganwa ngahe ya cinema nga mu Burundi si ya yindi imwe y'urukato oya bambe festival navyo numvise nijyo tuzi festival harayandi yagiye araza mugabo tutakibona ayandi wo muri kayiti uzumva ngo yabaye nizankato nye amahiganwa base twe tutahageze abayapisa yahe mazina ihiganwa narizi nyene niribaho nsiboze ko atari iki atira wakoze ama mega hit aga hit koko wakansa ni mega super hit jewe none mane festival sinayitwaye nyibutso itwaye gute inama kandi inama shayirimo ni ya kabiri ni ya mbere oya inama ni ya kabiri nerekana kubaza into inama nuze mu mucako gute witwa ni Lionel nini nawe uzi deja kwetu ndayizi kwetu siyo ya mbere cyase umuntu yara ntakora cinema zo mu Burundi uramukoresha interview wewe kukoresha interview abantu bakina cinema mu Burundi ariko kuba ntaramukoresha ntibisigura ko adakora cinema yo ngaho murazinanye ni makati uzinane abazikora bose nabase amusina wewe Diko Entertainment yavuye hasi shaka kuzamura cinema ndundi muri make wategezwa kuzinanye n'abasineaste bose mu Burundi oya sinajama nijo wategezwa nayo wazamura ahantu utazi oya kumenyana nabo si itegeko 80% wategezwa kububazi sivyo vuga yego okay none mwabo bantu 80% wategezwa kubuzi uwo muntu utamuzi uwo muntu ugenda muzi gusa nicuzinanye mu buryo bwo kuvuga ngo turategura umwanya wo kuvuga ngo dukora ama interview ariko ndamuzi nko nakwe ujya mujama ndamwemera arenze sana siona rindi sindamuzi nani yo sinema nani yo ndaraba mugaba abantu bari bahari mbafise maneko zanje zimbwa tujya mu nararenze sana rero jewe ndimwo ndakora ibintu byo mu Burundi ntuzozura namuzana kubera ujya sanzwe akora cinema ujya rimwe arandika cinema no kuva we nayo ko akurenze mudakwiye no guhiganwa reka ndakora itandukanye ryanje nawe ntandenze ahubwo jewe ndamurenze kandi ko igituma ndamurenze sivyo jewe nkora cinema ya YouTube ujya nakora cinema ya competition urumva itandukanye y'ivyo bintu bibiri izo zibiri ni jewe nkora cinema nkavuga nti cinema izoja aha kugira ngo umufana akaronka nkavuga ati nkora cinema izoja kuri nteranje imbere kugira ngo umufana wa nteranje imbere azokwishime abone ko cinema yo mu Burundi hari ariko anayikuremwo impanuro nkuko dusanzwe tubikora conclusion hakabaho ikintu za gusigira umuntu yayiravye ivyo byonyene niyo objectif nakoze jewe cinema zose abonye nanditse ngaha mfise sinari mfise intumbero nimwe kujana mu ihiganwa cinema yanje yego nico gituma wasanga zijya zose mwana zatwitsa ta misi 3 nazikora no kuri televiziyo ibintu bya fast nkagenda urumva kandi navuga nti jewe objectif mfise si ibintu biri high sana ntabwo nzojana muri Netflix ubundi mwana toyi imashini aricaye ari mwarandika cinema kugira azojane mu ihiganwa akaca buwambe akaca mu wa kabiri ntuzosubire man bisigura yuko wa kabiri aca buwa mbere nagira uriya mwana wari kwiye kumukomera amashati ararenze ujya kuja mu ihiganwa ujya kuja mu ihiganwa no kuvuga festival cyangwa bwaki yaje kubononera kare ntabwo bategura ihiganwa mugabo ntibinjira indipi ibintu bya cinema nkuko twe abasineaste tubisaba sivyo iyi message ni banayumva ibashikira niba vyinjira
baba bakwiye gukrasa ibintu amasinema ubwoko bwishi bw'amasinema ko dufise ubwoko bwishi bw'amasinema jewe ngo ndashaka kunkikira kaco mu boss ambwiye mimi yakambwiye ati nyandikira sinema ifise inyigisho nkizi nkicara nkayandika urumva yambwiye ko jewe mfise objectif iyo nyigisho boss yamaye sifise objectif ya festival canke irindi ganwa ryo ryose sivyo hari n'ubundi avuga ati jewe ndazi yuko mu mpera z'umwaka hazoba festival akacandika sinema afise iyo objectif ivyo bintu rero uwo muntu ntabwo dufise intumbero imwe nico gituma tutaba tugiye kuja no mwiganwa rimwe ako karumvikana cyane bivuze rero yuko nico gituma nkubwiye ko inama yabaye ya mbere aho urumva gusa ni ku ruhande rwawe festival yose suka ibibona none jewe se ndaba festival igihembo cyawe wabonye nja kugitora canke umukinyi yakinye mwarakibarekeye no kwa barabitoya abafana eke ni no mufana gitora okay n'umuhindi y'umufana ko no mukinyi yakinye gusa no mukinyi mugabo tugiye kuri pare y'inama no mufana ko siyo yarari muri staff ni yarari so ico ni kimwe mu gikorwa kimwe muri byinshi uvuga yuko wakoze ariko nta na kimwe nakoze nakubise squat Alvin Smith twakoranye project twa Boja Wishe yarakubise iherayo yahezeyo ntabwo yaduze nta bantu bayizi nta muntu ayizi igiheko tuvuga uko wewe waraguye ku rugamba wewe usanzwe uzi ko ukurikirana ibikorwa bya Ravage none ereka je kubimenya public yose irabizi nivyo nagira mbandanye nimba usanzwe ukurikirana visibility ya nozenya ya YouTube channel yiwe ukaba warabonye ukuntu Boja Wishe yaduze ntwari kuvuga iryo jambo wewe ugiye avuga ati tubananye projet nuko yabonye yuko ari projet yabaye successful urumva kandi uravye muri commentaire urabona ko n'abafana bavuze bati ico gikorwa kirarenze urumva bakeneye party ya kabiri yego nta squatter rero je nakubise ntera nje imbere twakoranye The Brothers ntera nje imbere yiro nka enka ku munsi ariko ranye The Brothers nitwigeze tuja musi y'ibihumbi 10 ku munsi oya kijaja yaragushimiye aravuga ati nimba hari umuntu kwakoranye neza akanyereka amateka umwanditsi mwiza akayobora filme neza ni giheko yakomeje kubivuga muga je nahavuye nibaza yuko ari nka bya bintu uvuga kugira ukreye iyindi nzira yo gukorerwa ikindi kintu jewe na kijaja inzira yo gukorana nawe ntabwo bisaba imibonano ntabwo bisaba ikete nibiyago tuciringa turi kuri Fangasi kwa Renine ati muho neza Fangasi tuyinyoye fresh baduhaye muri twa tundi ngo no cocktail ati rero tuganire kuri project muca muyikubita ngaho biheze kuko si ibintu twe dupapikira n'Imana yaduhaye ntabwo tuja gusoma ibitabo shobora kwandika filme ngaho tukagenda tuyikora filme murayikora igenda nkuko yagenze muca muragenda mwiterurira jingo zo mumva ya mwihoro muterekamwo nyama tifata ibisuma giheko nareke guhenda abantu nta filme ari karakora yavuze yuko ni zero creativity ikindi kintu yavuze n'igiki na innovation there is no innovation mu bikorwa by'wanyu giheko amuza kwiba no mu bagenzi kabisa mukubita copyright imva ya mwiho ko batadukwise copyright no nuko ari abagenzi babaretse babe nuko ari abantu banyu babari kuca kwiba no kuba banyu mwereke ngubwire sivyo ahubwo jewe nofungisha Ahmed ni uwo mufungira mugabo rijya kosa si rya Ahmed twe dufise maison de production imwe twakoreye muri maison imwe nabo sivyo hanyuma muri production babona sound track bashobora kuzikoresha zose ariko ikintu kimwe mwomenya sinovuga kijaja yabisiguye neza avuga yuko abahabwa aribo batwivye kwijya projet ya 2023 avyumva ijya projet yiwanyu niyo yatangiye imbere y'imva ya mwihoro ariko ivyo sivyo nibandako nibaza kata muntu yakunda filme kubera jingo sivyo abahinga bodufasha jingo muri film isigura ikintu kinama sound track na ivyo n'umuntu arengana sigura ikintu kinini mugabo nta muntu ashobora kugura amamega kujyaje kuri YouTube kumviriza jingo ariko ni kimwe mu bigize iyo film nivyo cyo gituma ngubwa ko n'umuntu arenganye muri cinema abafise ikintu kinini asiguye ariko iyo nuko bimwe nyene mu Burundi abantu baporomoka bavuga ibintu nyamba yari yabuze ivyo avuga ivyo ariko yarabivugije twumva zirasa none ko bazisi ico ni kibazo no kuva wewe kwiba soundtrack naco bigutwaye muri filme y'umuntu yaba hari cyo bintwaye bari kunkubita copyright none Ahmed uramusumbya amahane
kwatangumvise copyright bandanya baze bakubite urumva nkubwire sivyo tuze turakiriyarenga ibintu sivyo Amede turakorana na Niji Pro keshi aradukora ama projet kandi soundtrack twese tuzikoresha kwa Kesi Akesi ajyani wazikora yeah sinzi ko ba Amede bashaka kwazikoresha handi mugabo twe niho twazikoze kandi ni bamwe mu baturangiye ko abishoboye kandi koko arabishoboye sivyo rero inyuma y'ivyo kuba ivyo byarabaye nibaza yuko sino blaminga akijaja sino blaminga Niji kuko icerekana ko ubumwe bwari buhari project yarabandanije kandi nta copyright yabaye abafana ntibibande kuri Jingo bibande kuri cinema message ya Jingo bashaka bayi connect kimwe niyo mumva mwihoro ariko ni ya The Brothers bashire ku mutima ça suffit ako geko kano kantu tukibaze nk'abantu bariko barakora ibintu bipfuza ko bizotera imbere wumva byo tugeza he twotera intambwe gute mu gihe twoba turiko turakora ibintu ata innovation irimo diko innovation ya soundtrack mu Burundi ntabwo ariyo tubuze kugira ngo sinema itere imbere tubuze ibindi bintu byinshi cyane soundtrack yoyo novuga ni nziza muri cinema ariko si yitumye cinema ndondi dindi ariko ibindi avuga yuko ijya filme mwakoze ata innovation nimwe irimwo uravyemera none yo reka kuba innovation gute kandi CJ ya filme ata undi muntu ari bwayikine ninde yayikinye yitwa gute The Brothers aya aha nta ihari okay ikindi ijya histoire nubwo itarahera hari umuntu muzi yayikinye ku buryo muvuga ngo nateruye histoire yundi muntu ndayizana kuba nazanye histoire idasa ni yundi muntu yonyene ni innovation none umva bavuze ibinazi nyama yarasubiye aravuga ati kuri buno butaka mu mpebere nije mu analyst giheka ivyarimwo no kwikinisha isura yo kwikinisha hagati yanje na Nyamona ndafise isura ngira amasura umuravuga ati umuntu gatatu ku munsi nyama ngo mureke niwe mu analyst ngaha oya wa analyst bwiwe turabuzi ariko mubuzi gute nimba bo muhagafu nabugumane ariko nimba bo nabukoze imyaka ingahe ataco bumumariye nabireke areke kwiteranya n'abantu kuko analysme yiwe ni beef none beef maziki man haje bijya barimwe barama beef ni jembo nabikorana wende discipline bwinshi nibaza kari beef mu bindi byaranze umwaka byinshi nakira umuntu yitwa Jojara kwihakana ati uwo muntu mbwe ko giheko nta wonzi no muri cinema yo umuntu ko giheko nta uriyo uwo tumureke nta n'uwo twamenye Jojo murazinanye Jojo nimba muzinanye we ntakuzi bo jewe rero ndi muri je ko yana mu star yo tumenya yo duhe no mu sinda mwibagira Jojo turazinanye twarakinanye filme yitwa The Craziness kwa beti twarakinanye no muri naho yagiye sene ya nyuma voilà wese umenye uwo ariwe ico cerekana yuko ivyo yavuze yaporomotse kuko aranzi twarakinanye deja narundi ruhande akuzi ko rurenze uko nabanze yibuka ubwo gonyene izo zindi manda zireke acha subiza ubwenge inyuma acha avuga ati narahenze abakunzi banje acha zasaba imbabazi none agara fisiki aziki akinyizi yego wavyakiriye gute kubona umuntu mwarakoranye ibikorwa nk'ivyo bibiri maybe mugahora no mu bindi agera imbere y'ibinyamakuru akakuyakana ko atakuzi iciza rero gihari diko entertainment ifise abafana canke se aba followers reka twita followers aba followers bakurikirana cinema no muri commentaire nazi barabigize okay jewe nimba yavuze ko atanzi aba followers ba diko entertainment bakabazi ko twakinanye meme no gukinana baciye bamenye ugwego gwiwe none ndarugaruke ko manje nanje no wambaye nkawe no banisubije kweli woni giheko oji nuko biba bimeze kwako tavuga ibintu byagiye biranga umwaka of course mbere ko twinjira mu wundi bujya byari byizo ko umuntu asubiza amaso inyuma karaba ukuntu byagenze hari ibindi wishimira wageze ko muri 2024 muri industry muri industry ni byinshi sana
twageze ku bintu byinshi abadiko entertainment yarabaye monetize nubwo tutazi dolari riribwa urumva ni ibintu byinshi byadanje rero umva ni muzi yo rica biragoye kugira ngo nk'ubu umuntu adetermine ibintu byamubaye ko mu minsi amajana mu munota umwe ariko iconzi coco uyu mwaka wabaye mwiza cyane cyane je novuga yuko malgré y'ivyo nahuriyemo byinshi bibi ariko nta kintu na kimwe cyabaye cyo tuma nicoza ko 2024 yabaye ko nayirose nk'umuhungu mwiza sha washinze urugo shaho urugo nashinze 2023 hari 2023 yeah uyu mwaka naho ndabona nk'umwana n'imfura yawe y'umuhungu mwaka narose umwana n'umuduga hansaba imana uyu mwaka 2025 kureka jugujugu oya modoka yo ntiwayiguze modoka nari natumye amede pick up itume wacha nizoshika ningoga urumva shaka basinze inzu mu uyu mwaka ugura inzu imana ifashe nzoze 2026 nkanwa ya madate mbwiye imana ati bana kakazu nasaba narakarose musaza kabisa ivyo bintu rero je mbona bigiye gushoboka kuko bwana gihe kutunabivuge tubisubire uyu mwaka utanguye umeze neza nubwo byari byahereye no mu wundi uheze urumwe mu bantu nakoranye ikiganiro na Mimi ryari arambwiye ati gihe kuno musi kurira indege ni nko kuva mu Kamenge ujaye bisi yoroshe Bujumbura niya bisi uri uva mu Kamenge uja mu Kinama niho horoshe ahantu haroroshe ushaka kurayifatira kuri kwisoko ushaka kurayifatira kuri terminisi hose ugiye kukabe nkako je nakubonye bwa mbere mu misi heze ndakubona uri mu Buhinde ndakubona Dubai Kampala ho niho wahereye ubuzima muri kuri wamwo byagenze gute n'umufi masoni indege imwigwa utora yindi upfa hehe ugenda twatangiye tunabivuga rega manje urumva diko nibya binye n'umuntu nimwe ndayimo nakubwira hejuru ni kubera ko bibaye ku musine yase bibatangaza none iyo ndege ndayijamwa jenye izo ndege njamwa abarimwo n'abandi bantu urumva mugabo mwe mubona jeje nyene kandi ndege nurira simba ndi jeje nyene mbadi kumwe n'abandi kubera ko musina yase bimubaye ko mubona mengo nibitanga voilà erega uri mu public figure none bavuga bajya abandi mujanye bagiye kwirangurira impuzu izo mpuzu bari kwazira abakuri YouTube ga businessman ndagwe business card kweli rero jewe apare ya cinema ndafise ibindi bintu nkora bitanyemera ko ndabikorera mu gihugu binsaba ko mva mu gihugu nkaja mu kindi nkorera mu bihugu 9 kandi ndo musineast Ubugande tubivuge Ubugande bwo burimwe muri Afrika menga ni Uganda ivyo muzondogera Ubuhinde burimwo Arabia Saudite nayibonyemwo ibindi ni vya Ryari na telefone Noraske nkoresheje nimero yanje yo mu Buhinde yarazi nimero yo mu Buhinde man ntayo yarazi anyitavye namubwira nishema ngo ngo mani ngo wagiye muri Saudiya ako ntare abo none wo kuja gupakasa muri nutse najyana amazi ibintu biraho vyipanalira nari mbonye kitaja mpaye chandika naciye nikawusha Agiye kuri umwana mubi nabibonye no kuri status yawe man nabikuye muri abana ariko none ariko ni giki kidasanzwe umugore n'umugabo bambaranye kidasanzwe urane ikintu kidasanzwe umugore wawe nko hari ibintu bihora bibyitwa ngo gutwaririza je no mugwanje turambana kubera turanganya je no mugwanje turambana kubera turanganya munda mugabo ntabwo twambana tenido sport kubera mutanganya munda oya kandi runyuzi nta none abazambaranye munda bikabakabana zira bakwiriye bitwaye oya ntabwo zimukwira runyuzi bambe Noraske ndamukomye ndake umwaka mane ariko ndakwemera mane abamutevureje nimero muri Pakistan Soriche nikaponda yemera sana ariko kesi iyo ndabakoma sana kandi babizi ko ndabemera ariko nyina mvuniye mu mavi ayo duhe tukagahuza nta mutima mubi ariko ibyo bintu byijya pantaro ntabwo byari by'igisirimu basi niyo objectif yatumye nabivuga ko none gagiheko we ko wemera ko umugore wawe mwambarana mugani ntiwemereye yuko runyuzi yambarana n'uyu
urazi igituma eh Jumu wanje dukona kwambara impuzu zisa apana impuzu imwe uko no kujanisha so kwambarana nivyo rero nitiranije haho sinokora yambaye wari kuravuga uburyo wamuhamagarishije numero wavuze ni Pakistan ni yo mu Buhinde amen arakanguka cyane yatangajwe niki urumva zifise code zishaka gusa zose ni plus 9 n'ibindi rero ni bamenyereye by'abademu bacu bakorariya anyi muri bijya bihugu rero yaciye yumva ngo shema ngo yongo nawe wagiye muri Omani kwe nange amani wapi ni mu karere nyene tumba nahicishije nk'ibi nimero nkabandanya kahise nari nkubisemwe nyene kiki ariko uburyo wagakubisemwe womenga washaka kuva yuko menga yaragusuzuguye kumva yuko woja muri za Omani zahe ndajayo naho ugiye gupagasa hari ndajayo man aho rujayo muri bya byo kuri kuragenda nawe nagiye Saudia najana hani none kubeka ibumva mengo harasuzuguritse urazi iterambere bafise boca badutora ngo nyene kubera iki yabikubwiye ukiyutira kuma menga wo mukura aho hantu ngo mubwiye ati je ndiko ndakorera handi ariko mubarabu mu Omani hakuremo oya ahubwo ntabwo namvuze ngo ndakuremo ahubwo gusa we ndazi mu mutima yabimbwiye yiyumva mengo nano banagiye mu bintu nyene biciriritse okay kandi uri mu bintu bishobora kugura pick up mwanya ngo biciriritse cyane uri mu bintu bishobora kugura pick up umwanya n'umwanya marasize ngo akantu ko kwirata muri utirase wowe nta mahera mvise ko ari gukanga abantu umuhungana yafize baraguhonyora umuhungana yafize je natinye kugenda mvuga ikirato wambaye amahera kigugwa ngo nduge n'iki n'iki kuko ibiciro byo hava binkanga aka amafaranga yaraje giheko basi naje bwanje ntabwo nigira amara amahera nambariye kubera ni ibintu mitana ngaho nkamara canke madame ngasanga yantegura ivyo nambara arasha Lenine si umwana mwiza hanyuma iyo mbonye fangasi cantarezo niyo waro twatigo turaganira ibiki niyo bacanye ngaha iyo fangasi bacanye ngaha itumye ntarezo garuka mu kanya kiraheruje kuyinywa Lenine si umwana mwiza agira tugirire nabi niko ndavuga nti twemo turayaga ibiki haje narimo ndakubwira ibintu byo ko ari ukwishusha ata amafaranga ariko urumva iyo umaze umwaka uri mu ideni nk'abantu nka babiri gusa canke atanu umwe kaba ari achievement rero navuga yuko si menshi ariko ayo dufungura arahari kandi ni cizeye cyuko tuzoronka n'ayandi asumbaya turagifise uko twari turejo siko turuno munsi birumvikana cyane ariko rero tugaruka tuya ku gikorwa wavuze citwa inama uno munsi abantu benshi bariko barirekarama nka filime bakunze filime yagenze neza ariko umwaka twamaze uraheza atayo mubahaye kubera ngo mwasezere ko muzobaha ikindi gice no mu mwaka twatanguye womenga nta project yayo ihari mu gihe bivugwa yuko umuntu yatumye filime itabandanye ari wewe amakuru mfise nuko mu masaha tarenga 28 kiganiro giheze uraza gufata indege n'ubundi wisubirire mu kazi kawe inama iraheze ku nama oya inama irahari kandi izobandanya kubera ibigiye inama bigira imana ya nama se muri ko murayikora nabo mwayikora inama irahari atayi hari nta mana yo bihari ako mimingo yarakurondeye uramwinyegeza gihe jewe burya je no kwinyegeza umuntu ku buryo hoja ko ari n'ugamara iminsi 2 utarambona none abakuronderera mu bunywero gusa ku buryo hoja kwa Mede ugamara iminsi 2 utarambona ogiye kwa Mede urashobora kutambona mu gucunza Mede asohotse ukaca umuja inyuma uwo mbona woca kugwako nukuva ari inkuru zihari zivuga yuko wewe ari wewe mbo ntibavyumve nkuko menga washatse uyice ariko umwanya wawe n'ubuzi uri kurabamwe nturi kurabonekana kugira igikorwa kandi birumvikana niwe si wo mwanditsi niwe wanditse no kudirectinga ni wewe none uwo muntu abuze igikorwa kiraza kubandanya enda kwereke we diko mwe mukujya mubona inama je ndayibona double inama ndayikunda sana ni filme
navuga ko ari nziza cyane kuri je bivuze ikintu kinini kubera ndiko nakina inama turi kuri tele niho nabyajewe niho bampamagaye ndi kuri tele ndabasiga kuri tele ngenda kuri hôpital madame aravyara pare césarienne birahera ndasubira kuri tele umunsi ndakora madame wanje yavuye muri block nani iyo filme nitangiye ko urakora ijoro ryose yibarutse iyo filme nitangiye kugwo gwego no yica ntibikunda inama irahari inama izobandanya sino determine itariki ariko mwumve ngo jewe no kugira nze ino itariki naziye hari kubera inama ariko kubera ibikorwa byinshi twari dufise n'abakinyi twari twifuje ko bogaragara muri saison ya kabiri byabaye ngombwa yuko tunajitoroha tunaje niyoroshe ko byaradusabye kandi si jewe navuye mu mahanga nje mu gihugu abo twari gukorana bamwe baca baja nabo nyine mu mahanga bivanye n'akazi kuko apare ya cinema turakenera gufungura turakenera n'ibindi byose ivyo vuze cinema ntiyo bibaha yo biduha ariko twebwe dukeneye biva muri cinema n'ahandi bavyumva rero nuno mwanya tuvugana hari abakinyi bo mu nama batari mu gihugu badahari bivuze yuko tonaje yuno mwanya ntishoboka no kuva ikibazo si wewe gusa si jewe naje nzi neza ko 27 28 29 utegereza gukora kandi nari dispo ariko bamwe bagenzanje ntibabaye dispo ariko abakunzi bacu mwihangane ne amedewe kasora rimwe mu mwaka mukayirindira nigishika mwihanganye none ugira wigereranye na amedewe wewe umve cyangwa ndamurenza aragiye imwaro karabaye baba gego strategizame tuzitondere aho kijacha uriya mungu ashobora kumanira kibera atakoza ariko akaguma kuri trend nani kigane je maze imisi nibaza uriya mutipe nyene waruvuze ngo arajaye kugasuma ashobora kuba najayo biragoye gukora ikiganiro muri film ntari rose apana kuri Deko Entertainment ngo giheru tumvise mu izina Ahmed sinzi kurabona ico nk'ubu sinzi ubujaje urumva ategezwa kuza waje nk'ikiganiro cyane sinoheza kukivuga ntamuvuze nico trending agutega Amede no muhitinzi mugabo kijaja gusobanura ukuntu jewe ndenze Ahmed ntabyo bambwiye nta nivyo nibuka kandi kijaje ibintu byose avuga je sino bifata nk'ukuri Amede tubwire side imwe yonye n'umurenzeko azokweke filme ya mbere yanditse kirese ugarukanye vya bindi by'ikibutura zo mu myaka ya azokweke filme ya mbere yanditse anaje ndara de brother hari mu 90 na kangahe twe tuvuga ya mbere ni ya mbere none ibintu byo mu myaka yahera men iriya film yizanye nuno kijagiye sine bwamenye no kwiyoza urakora film no munsi muri 2024 sivyo niko navuga mu mwaka waheze ukaba uri kurashaka kuhiganishwa na film heze imyaka 10 na yarakozwe kandi ugasanga n'ama image bihakwa gusaka ico nica dusumvye Amede arashoboye aranarenza ariko nararenze ku buryo tutomwipima ko reka tumwipime ko kumbe ari kora mwe twamwipimye kumbe kwari kumwireshako uyu mwireheje ko dufate ko apima metero zibiri basi honyene jewe no ubona ugeze kuri santimetero jewe no kumva noja mwiganwa imwe ni ya Amede nayo nyene achievement kuko akagahimbo dufise kama views n'ibindi nibo babiroyiye barabikoreye ariko nubwo babikoye nyene ntibibujije ko tushobora kubipimako niko ndavuga ngo Amede dufate ko apima metero zibiri yo mwipima uyu wiri kura mwipima kubona ugeze kuri santimetero zinga asumbya santimetero 10 no kuva ugeze ku metero imwe na santimetero zinga mbe santimetero imwe imetero imwe santimetero zinga imetero imwe ni santimetero metero imwe ni santimetero ijana dusubire kwiga amadekametre n'ibindi nabona twara byose santimetero imwe akantu kasa ego ni jana no kuva ugeze ku metero imwe na 99 cm kugira ucikira Amede numva habura amaga cm kamwe mugabo Amede sinimo ndakora kugira nzobe nka Amede ndakora kugira nzobe giheko kubera Amede narafise warimo arakora kugira nzobe nka tureke n'umuntu afise vision yiwe ndamugiriye ko ngo shaka kuba nka Amede mbona ntazi vision afise nogera hageze yageze kuri ya vision yiwe nubundi nkazogumba ndi down habwo reka nkuru tuntu twanje turesishije serebure hanyuma nirengani ako kantu niko byo nashikeje reka kabivamo ariwe warabiye ko nawe ugacu bivamo kandi ugasanga yarayivuyemo wafatiriwe n'andi mabanga mu gihe we wari kubibandanya
maybe akanagusigira umutamana nka kumwe Elia nande babigira nande kageheko Elia nande Elia na Yesu ya Mungu wa pastor yaragoye agwa nabi Elia na Elisa je ndatabizi nagire numva uburyo utibuka ako kantu muganye none gutahura kuko ibintu byo gusenga byo wakomeje kubitera kagere je nabyo tuwe tubivugaho mu mukozi w'Imana mane jewe ibintu byose no ubuheruka yo vuba kuko wiyemeje kuzurasenga ku Noheli no kuri Bonani nta misi hezi ibyo bibaye uheruka mu rushengero je no muhiri wanje ndasenga iyo ndi ku rugendo ndasenga iyo ahantu hose ngeze ndashima Imana burya anyi gusenga abantu baravyitiranya hariho gusenga no gukoranira mu ngoro y'Imana ivyo bintu ni ibintu bibiri bidasi nta muntu aba adasenga ahubwo uburyo dusenga nibwo butandukanye no kuvuga nimba ndikunda kumva neza uvuga ati gusenga simpaka ngo umuntu aje mu materaniro ahari hose umuntu ashobora kugenda umeze neza ukavayo umeze nabi wakomerekeje naco gituma je mpa agaciro isengesho rivuye mu mutima simpa agaciro gukoranira hamwe n'abantu kuko n'abajye badusengesha nabwo wari perfect no kuva uwo umuntu wemera gihe kwasenga neza n'umuntu yo basenga gute umuntu asenga umuntu wese afise uko asenga kwiwe ndamwemera uko wewe yahisemo je nta muntu mbreminga ngo senga ukuntu ko je ndumupanekoti uri umupanekoti sinzi impamvu binwengeje ariko n'abandi bayirabe babyibwira bazi gituma twenze uri umupagani utamupagani uri umunyedini je ndumupanekoti ariko sindi umunyedini yego umupanekoti yambara ibintu nk'ibyo wambaye kwe sindi umunyedini amashanete mwizosi amaherena atari sorry impeta ntangiye kukubona ko n'amaherena usanga nanyo ndimo kuyashirako nta migambi impeta atari za mariage ibintu ku maboko inkofero zira ari umupanekoti tegeze ubona yambara uko gagehe je ndumupanekoti atari umunyedini reka tuyifatoko imbere y'uzambaza ibintu akana gatahura no yanako ndatahura nukuvuga je ndumupanekoti ngira ku mutima nama wanje agira kuri panekoti nimba panekoti vuga ngo umupanekoti ategeza kumeruko umutima wanje ukambya ataka kantu bavuze siko simvuye muri panekoti ariko ndaza kumvira inama y'umutima wanje icitwa doctrine uratahura icarico doctrine ya eglise je nkunda doctrine divine oya dufate doctrine ya panekoti nimba itemera kwambara amashanete ukaba yambara umvura umupanekoti bon umutima wanje uranyemera ko n'umupanekoti ariko adakurikiza imigenzo ya panekoti ariko nkurikiza imigenzo y'Imana nkuboja gusenga wambaye uko muri panekoti ukinjira ntibonsohora uzobigerageza ndimwe kabiri ababaje nami byo bakora ico noshako n'inkofero kubera inkofero afise ikivuze n'ingoro y'Imana afise ikivuze ariko ibindi nogenda babaga bisha hari inyuma sibo mangiye gusibaza ko ujashobora kunda sibaza ko urenga hajya ujashobora kunda bakanda abanabi mugabo iciza siwe mbangiye gusenga ngiye nafise timana jewe ngiye gusenga nshaka gusmana mfise iki kintu mu mutima w'iwanje nshaka yuko umfashe mfise umutwaro uyu n'uyu ngenda mvi wanje jewe nyene n'umitwaro yanje no kuraba Imana sindabe hirya no hino Imana ivyo byo hirya no hino sindawe ariko Alfred Regeheko aka kantu ntikarigera kaguca mu matwi kavuga ngo wa muhungu wa mwarimu yaraguye ivyo bivuze umuntu w'inyama n'amaraso ndabitaho ariko ntajwi ry'Imana rirabimbwira ubawe cyane nimbora uganira n'iryo jwi kweri nta muntu namwe adafise ijwi ry'Imana muri iryo jwi wewe ryama ari guhatiza gukora ikibi muri wewe ni rya Satani iryo rikubwira ngo bireke ni ry'Imana birumvikana cyane so bwana Geheko mu ntango y'umwaka abantu benshi bafisa utuntu ba planninga bakandika nzogera kuri ibi nibi iri kudavuga Geheko tukavuga wa muntu bakunze n'ubundi mu mafilme wa muntu ari mu gisata ca cinema nibiki utegekanya gukora muri uno mwaka kugira babafana banyu canke babantu muri ko murigisha abandanye baronka inyigisho biciye mu bikorwa mvabwenge mu bahereza bo muno mwanya sinda ufata programme ngo nandike ariko ndashaka yuko 2025 izoba nini cyane muri cinema gusumba 2024 sinzi amezi sinzi igihe ariko ndashaka yuko cinema zanje zizoba nyinshi ariko akantu k'inama sorry twakavuye ko butababwiye igihe bazoyironkera baraza kuyironka ryari muvugisha mimi
Mimi niwe afise programme yose kandi ndazisikira muzoyironka pe. Okay, kuri vya bikorwa rero wari kuravuga urabandanya wandike uraproduza filime ziwawe turaza kubona ibikorwa byawe kuko ariko cyo cyangwa urabandanya ukorera abandi sorry nkuko mwari ko murakora jewe ndi mu bantu ivyumviro vyanje si focusinga kuri jewe nyene ngo niyumvira ikintu cyo nagikora ndafise ukuntu niyumvira ikintu nkagisha inama abantu kuko ndi mu bantu batizerera mu mbaraga zanje je nyene ahubwo nizerera mu mikoranire yanje n'abandi bantu nshobora kuba ndabiteganya uno mwanya ariko nk'abantu no bishirayo ikinkumu kumva zo kwatabwa ndabishira mu bantu sanzwe tugirana inama ngo bazongira inama burya ni ya film inama abantu benshi ntibabimenye ijya film inama yarakoraniwe ko ijya boro ni Ahmed aya meje kuyandika Ahmed ajya jenga masene yanje kumbe niyo mpamvu ako kantu nako bari bazi niyo mpamvu yabaye mbere ugashize hanze niyo mpamvu yabaye yambe ariko birumvikana nyene none uko kuboko kugiyemwo nawe wari urimo Amedaraje kandi rero Ahmed ako kagesa gafise muri festival filme yiwe ntibura no mu mwaka weze vyamaho yari yiyo ubwo jewe none ikintu nsumye abasineyasi kanye nageza amaho ndemeza neza yuko je nyene nashoboye ibintu nkora ashobora kubikorana n'ubundi muntu nkavyemera abandi nibabivuga ariko haje inama yarigizemo uruhara cyane meme arampamagaye reka nikawuzombwiye ko nawe mu kiganiro ntase kumwitaba avuze ngo nzanda mwinyegeze mwitaba umubwire ko uri mu kiganiro nta reka namwita namubwiye ko ndi mu kiganiro Mimi Mireille oui alors ni sawa ndi mu kiganiro kwa Diko timwe turagikorera kwa Renine kuri Fangasi uraza ko hava tangaki sinzi ikiganiro aho giherera kuko ibi byose rimwe biraja mu kiganiro turaza kubonana uko biri kose ndaza kukuvugisha ikiganiro giheze don't worry mimi ndagutahije Diko ndakwinginze nakure kuri uwo mungu atakubwiye umunsi tuzoshutingira kinama none mvuga umunsi tuzoshutingira inama canke mvuga umunsi zosohokera yarahiye jane ko ndamubwira ko ari we yayishe ejo rurira indege atari uko ndamuteza abafana umva makuru mabi mu masaha 12 arurira indege oya nama 12 ngaho shawe wumva yogenda gute kandi tudakoze inama asharagiye araguruce mimi turaza kuvugana sha rekana ndizi nyosha mbe aragurutse ndagusabye nuze kugenda uze kumbwira tubonane basi noheze ikiganiro ya ntaribi ndabikora thank you so much nane keke awiri he ibintu byo gukora namwe mutanyifuriza isabukuru nziza navyo none umusurahewe tujye kubonana gusa turi kwifuriza nivyo mujya mu mpamagarire mimi muririmbire basi ndirimbira happy birthday kuba wamuguriye gato mana ibintu byo kumukoresha ikiganiro ku munsi uziko mimasigara umuririmbi utamuguriye gato gato zo kwa Diko nazibonye urwego rwiwe narubonye cyangwa akugurire niki kintu ukunda yaraguye anywa imiruraza ubu Fangasi umugurire Fangasi gusa naje kuboreka Fangasi iraborera hajya ndabizi oya n'umutobe Fangasi mu bwoko bw'ibyo biti imitobe nta ibi bintu muzo bikate kare cyane Diko yo bikate ibintu muri entro uzobisangamwe nakurahiye Diko nuzingirire nabi ni atari merci beaucoup thank you bro kwigora sibyo yeah basi kuvugana live naribi kuri poa mimi asigaye umuririmbi ari muri studio agira sohora indirimbo muri studio mimi no wadanja afite impano nyinshi no kuririmba uremera ko abizi uremera ko no kuririmba zo muhinga mu byo uririmbye naho mbega n'abantu bati mutojaginga ngo uvuga ngo yakoze indirimbo mbi canke nziza nshobora no gutamba indirimbo ntumva ururimi hari ndiko nditambira umudiho gusa amapiano kayanyukura bukira Kariko turavuga ibikorwa utegekanya guha abantu no mwaka
biriho kandi ni vyinshi ariko jewe ni bimwe narimo ndakubwira nkuko nabivuze sindahindura ndi mu bantu bakora ibintu bakifuza yuko kugira ngo babikore bakeneye inama z'abantu kugira ngo habeho kweshanja ivyiyumviro rero ivyo nteganya sindavyeshanja nabo dusanzwe tweshanjanya nihageraho tuvyeshanja tugakonfirmana abakunzi bacu bazoyibona duhereze hano hantu mu tuntu n'utundi film urazikinamwo uranadirectinga ariko abantu bariko barakubona cyane nk'umuntu afise ukuboko ko kwandika uno munsi ukoze classement wo kwishira ku mwanya wa kangahe w'abanditsi dufise muri filime y'u Burundi ibi bintu nuko umuntu abivuze abantu baca bavuga ngo akoze amakosa turakwiye kubaho dufise limite hari abantu badusuje nkanje uri murambwiye ngo ni class hano tegerezwa kwanza gukuramo bivanye na anciennité Jera bashizemwo bose ntuzosubire rero hariho generation shasha na generation ya kera ivyo bintu uzozura bitandukana kubera nk'ubu uciye unyicari umbwira ngo hagati ya Kimoko na Amede na Sami umva ko na Sami namushize kandi adakora film ari umukomedi Sami bijya kora si film hitwa Samiro comedy none kuba byitwa ivuze ko atokora film kera yatanguye akina comedy muguno musi ibyo ariko arakora sama film Sami ni Samiro comedy urumva uvuze ngo dukompare nabo bajama habayeho kurengera sivyo ni mu Rwanda barabigira neza akavuga ko ariho new generation na generation y'ubu avuga ati mwi generation y'ubu abantu bari class uyu nawe mu wakera abantu bari class ngamu bubu nanje ndabayoboye no kuva muri new generation ndumwe ni mama you the best yego none ni nenzanira bashaka bajo hakimu bashire mwajya naho bashaje basazi ubusa nabanso abari rutazonteranya wa Mungu sinoyela nabakomye man babariro uyu mwaka bahibire navyo shaka reka ndabahimbire ko ndahimbye no kuva muri new generation Giheko is the best abandi tuza guhita ikibanza cyako cinema ya Liberty muri festival yabaye kangahe haro cinema ariko ibihembo bitatu nibaza yuko nubwo atari we yarejanye kwatwe kiwa ifisemo uruhara runini iyo umukobwa yitwa gute ni yiwe yari we ubwiwe yari muri jiri ya festival mugabo yari ya produit niwe yagize ivyo pemporte sivyo we ubwo yari muri jiri mugabo yarabuze umutima wo kwiklasa imbere y'ifilme yanje nanomva uwo muntu twoza we ubwo yari muri jiri yari afise uburenganzira bwo kwigira ya mbere kuko turazi yuko nuko ndangabore wonse akabari bavuga ati filme yanje yigiri ya mbere utayigize ya mbere turashwana kuri urazi ko dufitanye ama projet nayo byari gukunda ivyo bari kubikora ko si rimwe si kabiri festival bakora ibintu bitari mu mategeko mugabo we ubwo yaravyaga Giheko kwe muta jimbere kwe atuye umuhungu bamurekeye none wocu mbwira ngo ntiyari yabonye ubuheko bwanje Hanza boy niko bari ripani bakubwira ati umuhungu w'umuhanza mumurekere yaragoye ku rugamba yaraduhombeye abahanza si kujya tumetse inde riva ako riva muramubeshera uziko ni nyamani tuzomuhanza uranda kese umuntu yavuze ngo riva ngo ariko aracuruza ngo tiko muri Tanzania niko je numvise ibi by'uburimi kashi hari yabavyitwa ninde Citigo Express ni sinzi ibiki umuhora afisa ya ni ngabara MTN ni international MTN ko bikosi riyo natiko birashoboka cyane Kigali oya riva amagara ko riva jewe uretse jya niwo muri generation yake ako ntagire mugabo ntitwo compete nawe riva n'umwanditsi yego gusigaye we playing kabisa umugani w'ababandi ahubwo we ni usuzugura man riva no muri legend man riva no muri legend yavyaye abantu usigaje guhana interview imwe unsuzugura uko nce niranza mu by'ubunyamakuru naho nce ndakwicaza kugira ubone yuko ndi multi talent ukenemba gibya kagacero kagoye kuna cyane yagoye ku rugamba mu ukenenza n'ibyo cyaka inyamakuru giheze mu kinama one simple igizobica barayiroze ndakese ikinyamakuru kitarenga ibarabara kwe mugabo nico kinyamakuru ca mbere cyakoze ibiganiro biki ariko gifisa ama views menshi icyahe
yudahura na Mimi ngo ayipfubure izindi views yasuye kuronka bigere si Mimi beke cyane sinjigano mwakoze kabisa kirafura pafo nta aho hari kwa Iva aho hari kwa Iva nangiye kuzura Iva ega jenzura amacano mu yamaze kuzura amacano menshi zuri yanje dura uraza kwa views uronka kwikigani kwari kwibereye mu tuntu n'utundi uramutse ari ukrasa umwaka wa 2024 ninde mukinyi wa filime wahe igihembo nk'umuntu yakoze bidasanzwe Chris Izzo Chris umukinyi w'umuhungu Izzo bashanda kubaza impamvu canke tuyisimbe Izzo raba filime zose yakinye Izzo mu no mwaka novuga ko mwaka abantu bamenye impano yiwe ku bwinshi bamukoresheje cyane Izzo vraiment kandi aritanga malgré yuko filime yiwe itabaye classe muri festival intuzenya imva mwihoro ariko imva mwihoro nayo ni nziza impamvu itabaye classe nayo babwiye oya je nayo namenye none Amede yoja kujana filime y'iminota amajana 3 mwiganwa nindazoraba iyo filime akayima mugani yo filime yari nini menga ifise amasaha 2 n'iminota 45 iminota amajana 220 barayiravye bararuha barayiheba baca birabira izindi nizo zace ziba selection y'abantu ariko yigeze kubigira kwishusho y'umuntu nanye nifise iminota nk'iyi irabakubita bari bayiravye kuri peut-être kuri YouTube kandi yari yabakanze ishusho umuntu yari yadanje nawe ari kwira iminota 5 wacu y'iclass naho nimva mwihora aruko rero twari kuri Izzo Izzo yarakoze man yarakoze gusumba Sabas tugereranye bano bantu babiri Sabas n'umukinyi mwiza ariko hamasene Izzo ashoboye Sabas yo mugora gatoya wombwira mwimwe yonyene Sabas yofata kungu yarafashe kungu Valvera ni nayo sene ni no masene ahubwo nibaza yuko akunda oya yoba yarakoze neza aya pana go mugabo yoba yarakoze neza gusa urabona muri ntuze ya abantu bize lettre moderne hari ibintu bita ari kintu bita masterpiece kintu bita chef d'œuvre hari uburyo umuntu uzi yabaranditse ama œuvre menshi hakaba hari imwe imyitirwa avuga ati no nayo kabisa kude shop urazi none igituma ikintu Izzo asumvya Sabas ona Izzo yagiye akina sinema nyinshi ariko sinema yagiye akina harimo zimwe yagiye akina n'abantu batabimerita badakina neza ariko akavyitwamo neza ona Sabas ko yarakinanye na Verija sendo kabona mengo yakubise niko yaruvena nawe n'umukinyi mwiza buryo uzozura compara ibintu bibiri hari ukuntu kina sene ukayishobora bivanye n'uwo mukinanye n'ukuntu kina sene ikagupfana bivanye n'uwo mukinanye urumva Izzo rero yagiye akina n'abantu batandukanye yagiye akina filme zanditse neza zanditse nabi nka Save the Date yani sinema Save the Date yanditse nabi ni sinema yanditse Izzo na Nera ikacikogwa na Nyama ngo ayijaye muri festival nabona abantu bato harimo no wariko ravuga yuko yakoze neza no mwaka oya Izzo anu mukinyi mwiza mugabo kwandika numva ikintu avuga ikirundi nakivuga ukuntu mu bwiza bwa sinema harimo n'amajambo y'ikirundi aryohoye none we yandika utayazi none Nera ntazi kwandika kumusaza Nyama se mwoja hamwe mu kwandika twandika kwa kurenza twandika filme kumwe na Nyama tunagiye muri competition jewe na Nyama mu kwandika nansubiye hasi no kuvuga wewe uteguye iyo competition sinoza kubera kuza kwanje nabanze konza kumutsinda mugabo nubwo no mutsinda jewe nawe twahiganye nabansubiye hasi twavuga ku mukinyi w'umwaka mu bahungu mu bakobwa wohande award mu bakobwa rero mwava muvuga ngo ni kubera n'umujama wabo mugabo Kadara kinamanye Kadara n'umukinyi man peut-être bajya bajama muna kuri kamera nibazi impano ya Kadara renze kandi wowe uramuzi mu behind the scenes Kadara renze sana nukuri uretse ko nyene ni bimwe na imwe avuga tutaratangura ikiganiro ujya mukobwa yabaye wa mbere dufatiye kuri zijya sinema batanze muri festival. Uyu mwana wo kwa X-Ray. Dufatiye kuri zijya sinema batanze muri festival. Aba yakinye neza kuko X-Ray gohera urana ko uturi mu kwa mbere arimo arahiga sene yo muha agakina rira cyane bamuhotera tukabona ko yahahajwe. None gukina neza nuko muri kurasesa marira. Muri festival umuntu arira cyane ni waba umumeye.
aho tangira urire guhera mu kwa mbere nawe singeza urumva manje ujya mu demo tonda baramuha amasene aryohewe agize no amasene y'agahinda bazi yuko ari abantu bakunda bayaravye baca bagira yo nguhera abayo bamuho ngarazi gukina ngo ababaye ngo amuhahaje bakaca bona amengo numukinyi mwiza sivyo ari navyo byatumye abamutora bakamona amengo numukinyi mwiza ariko ntavu yumva ngo bamushira hamwe na kadongo yozo kina nka kata bose ndabazi kuri tere kandi bose ndabemera n'abakinyi beza mugabo harabaho gakuru k'ikintu canke ku muntu birumvikana cyane abana ye musaza Giheko wari umugisha ko bana nawe kabisa shout out to you kugira umugisha my brother indege nyene ukomeze kuzurira ufate n'izindi hanyuma ibintu bigende neza na cyane ko nibaza ko nubwo wavuze ko ibintu buri kurakora nubwo byo bari biri ku ruhande udufaranga twishi utora uterera hehe muri kino gisata turiko turavugira siko biri turifuza yuko cinema basi 2025 hobaho ikindi kintu cha danje ikaba isinema iri ku rundi rwego wasi sivyo nico gituma dukora tudahengeshanya kugira ngo turabe ko hari ivyo twoshiramo nka innovation ariko ugereranije gatoya imisi umaze muri kino gisata abana yuko hari ahantu filme yavuye hari naho yageze kuya bataho yavuye atanaho yageze je ntibari kumenya kuko atahirava je ntabwo narinze arucirirwa wijyamiye kuri bya bibanza rero novuga yuko vraiment n'abakunzi ba cinema badufashe n'ubuyobozi budufashe cinema basi 2025 turonka akandi kantu kuri cinema bibe ibindi bintu kandi haze yandi mahiganwa festival twayirusha ati haze yandi mahiganwa festival twayirusha 500,000 nta wundi muntu ariko arayitanga festival iguma yitwa ya mbere nta kundi nyene ahubwo ubona gute mwebwe mwiteguriye inuze rega n'ama competition mwayategura niyo mpamvu twayirushe nyene tuzoyategura nimba ngawe rero sijaja ajajare gaki tuzoyategura hanyuma mugaruke mwihembe shaka gushira amede muri jiri nkaca nkoramwo filme ziwe navuga ati we niwemerewe ku depose nka depose abandi muhohote ariko oya none nimba ari muri jiri azohembwa menshi gusumba wa mbere yoreka kuvyemera ariko nubwo biruko festival nayo nyene kwiye gushimirwa kubera ko harigiye batanga uburyo bukeya kubera aribwo bafise ariko kandi uwo mutima wo gutera intege bariko barakora navyo nyene n'ibintu bizima byo gushima biraruta kubaho mu gihugu cyose ata festival nimwe hari sinzi ko hari akajambo wosigira abantu bari badukurikiye no mu ntango y'umwaka ukunda kwita umukozi w'Imana ubwiye n'ijambo batuyeko rizobaherekeza canke ijambo basigira ryo hindura isi nta jambo ryo hindura isi no basigira kubera isi yo yirayobeye shaka kwimva ngo urayihinduye ahubwo kaciguhindura yo ubwayo ariko ico no babwira Imana ibahezagire vraiment mwarakoze cyane guhitamwo Diko Entertainment uyu mujama arakora sana kugira ngo cinema itere imbere nta nyungu ya grave abifisemwo ahubwo no kwa gukunda igihugu no kwifuza yuko abana b'igihugu bagera kure mwarakoze cyane guhitamwo iyi channel n'umuntu wese yoba ataragira subscribe ayigire kubera n'ibintu bya danje numva ngo ubungagira tuzenga twerekeranya mbanga ari si ya kabiri ni byinshi kabisa bagiye kubona byinshi no mwaka ya Diko Entertainment.